nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Luka. Muri rya minsi Yesu yaciriye abafarizayo uyu mugani avuga ati, habaye umuntu w'umutunzi yambara ibisayangana ivyoroshe yamana inzimano. Hakaba n'umworo yitwa Lazaro yama aryamye ku irembo ry'uwo mutunzi, umubiri cari gisebe. Yifuza utuvunguka tw'imikate twakoroka tuva ku meza ya wa mukungu. Mbere imbwa nazo zaza zirarigata ibisebe vyiwe. Hanyuma wa mworo arapfa, abamarayika bamujana amaboko ya Ibrahimu, wa mutunzi nawe arapfa arahambwa. Ari mu kuzimu arangamiye nawe yariko arababara cane, abona kure Ibrahimu areze Lazaro. Ashijwe hejuru ati, Ibrahimu dawe wacu ngirira ikigongwe, ndungikira Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi ahorosha ururimi rwanje, kuko ndiko ndicwa nabi n'izi mbeya. Ibrahimu arishura ati, mwananje, iwa ko waronse itunga ukiri ku isi, nawe Lazaro akaronka amagorwa. Ubu rero ariko arahozwa nawe ubabara. Vyongeye hagati yawe natwe hazokwama imanga nini, ibuza bino kuza hiyo n'abiyo ngo ntibazino. Wa mutunzi ati, ndagusavyeho dawe urungike Lazaro mu muryango wa data, kuko mfise abo tuvukana 5. Ubabwire uko bimeze, ntibazohave bagwa nabo muri aya marushwa. Ibrahimu aramwishura ati, barafise Musa n'abahanuzi nibabumvire. Nawe ati, oya Ibrahimu dawe wacu, ariko uzutse abashikiriye niho bazokwigaya. Ibrahimu ati, nibatumviriza Musa n'abahanuzi, uwapfuye niyo yozuka ntiwomwumvira. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye, abantu mu buzima bwabo ku ruhande rumwe hari abahimbarwa no kwishimira ibintu canke abantu babona yuko umenga nivyo shingiro ry'ubuzima bwabo. Abantu bakishimira amagara meza, inguvu, ubutegetsi, umugambwe uri ku butegetsi barimwo, igihagararo bafise mu gihugu, bakishimira, hariho n'abishimira agaheko bagendana mu mpuzu. Ibihugu bikishimira ubutunzi bwabyo canke igisirikare n'ibirwanisho bifise bikomeye n'ibindi. Ariko ibyo byose birahera. Umwanditsi w'Izaburi ya 49 aratwibutsa agira ati, ntuterwe ubwoba nuko umuntu abaye umutunzi, nuko yongereje iteka ry'urugo rwiwe, nkako niyapfa nta na kimwe azojana, itunga ryiwe ntirizomukurikira mu kuzimu. Ariko ku rundi ruhande hariho abishimira Imana, ikaba ariyo bama bahanze amaso, kuko ariyo mizero yabo, bagahimbarwa no kurangura amabwirizwa yayo, kuko ibisigaye byose nta kanyamuneza nta rukiza bizana. Nibyo twumvise rero mu bisomwa twakuye mu Izaburi ya mbere no mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Ibyo bisomwa vyombi bigereranya kandi bitandukanya umuntu w'intungane n'umuntu w'inkozi y'ikibi. Umuntu w'intungane no kuvuga uwizigiye umukama muri byose. Umubisha nawe nuwishimira uwundi muntu, uwishimira ubukomezi bw'umubiri wiwe, ariko yakuye umutima wiwe ku mukama, niko Yeremiya yatubwiye. Umuntu w'intungane ahigwa kubera iki? Nkuko Izaburi bivuga, kuko ku ruhande rumwe hari ibyo yirinda gukora, no kuvuga kutagendera ku mohe y'ababisha, kudakurikiza imigenzo mibi y'abacumuzi, no kuticara mu gihari c'abantu bagashinyaguro muri ya marigara canke ibindi biyago bitagira akamaro.
umuntu w'intungane kandi arahigwa kuko akora, akurikiza kandi akazirikana amabwirizwa y'Imana. Uwishimiye umukama, ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ameze nk'igiti cyatewe iruhande y'amazi kigashorera imizi yacu iruhande y'umugezi. Ntaco gitinya iyo haje ubushuhe, amababi yacu yama atotaye, mu gihe cy'uruzuba ntaco cinona, n'igihe nkeshanya kwama, niko Yeremiya yatubwiye, izaburi gacengera ko iti cama ivyamwa ku mwaka wacu. Twumvise ingeranyo y'igiti cama ivyamwa kuko imizi yacu ishorera mu mazi, twobanza tukibukanya yuko muri Palestina no muri Israeli hari ubugaragwa, ku buryo rero amazi ntari hose, no guteragira ibiti canke ahamera ibindi vyamwa saha hariho hose, naho hantu haba hariho amazi makeyi niho dusanga ibiti. Amazi igiti gishoreramwo imizi, tubihaye insiguro, ni ikimenyetso c'umusesekara w'inema umuntu aronka ari mu bunywanyi n'Imana igihe yishimiye Imana muri vyose. Ico giti twumvise ko cama ivyamwa vyinshi, izi nazo nizangabirano n'ivyamwa vya mutima mweranda. Ngo ubushuhe, uruzuba ntaco bwigira bugira ico giti. Bisigura ko amageragezwa y'iyi si ataco yigera agira umuntu yizigiye umukama. Agereranywa mbere na wa muntu yubakiye inzu yiwe ku rutare, imvura iragwa, imivu igatemba, ibivumbuzi bikayisukako ariko ntaciba. Tubisanga mu nkuru nziza Kristo twashikijwe na Matayo kigabane c'indwi murongo wa 25. Ababisha bo bagereranywa n'umuguruka, iyo bariko baragosora cane cane hari umuyaga, ababizi barabizi, uduza urutaro rimwe umuguruka ukabagurukiye hariya. Bagereranywa kandi n'igiti catewe mu bugaragwa kubera yuko atamazi ariho gica cuma. Mbere Yeremiya yakoresheje ijambo rikaza agira ngo arakavumwa umuntu yishimira uwundi muntu, akishimira ubukomezi bw'umubiri wiwe, ariko yakuye umutima wiwe ku mukama. Ico ciyumviro nico kibandanya mu nkuru nziza nkuko nabivuze, inkuru nziza twumvise mu mugani w'umutunzi mubi n'umworo Lazaro. Luka aratubwira ko uyo mugani Yezu yawucira abafarizayo bakunda cane amahera, bisigura ko bari bayishimiye gusumvya Imana. Tugeranije uyu mutunzi mubi n'umworo Lazaro, barafise ivyo bahurirako n'ivyo batandukanirako. Ivyo bahurirako nuko bose barabayeho, ariko babayeho gutandukanye. Umutunzi yabaye hatunze cane, bikabonekera mu nyambaro. Atubwiye ko yambara ibisayangana, akambara iziremvye, kuvuga ko yambara inyambara bami. Ngo mbere yamana inzimano, ntiyari ameze nka babandi mu gihe ca none ubonye umushitsi utangura kwiyambaga uti mbega yemeje kumuzimana iki. Umutunzi mubi aserukira abantu bose bama mu gahimbo, ariko bakibagira abakene. Lazaro nawe irindi zina shobora kwitwa Eliyazaro, bisigura ngo Imana yarafashije, yabaye hakenye, ari umworo, ari mu magorwa. Aserukira abantu bose bakeneye gufashwa, haba mu bifungurwa, ibinyobwa, kuvuzwa, kuronka aho baba heza, canke mbere nabo bose barenganywa bakeneye ubutungane. Tuvuze abarenganywa bakeneye ubutungane, bashobora mbere kuba abatunzi, kuko ntihabuze abatunzi bagendana agahinda, bagenda baratuntuye, bagowe kubera akarenganyo no kunyagwa ivyabo. Abo nabo batunzi nabo nyine barakeneye ubutungane. Bisubiye kandi nkuko twavyumvise bose barapfuye, kuko urupfu ntirurenganya. Amaherezo ntiyabaye amwe, ariko Lazaro yagiye mu ijuru, umutunzi mubi aje mu muriro udahera. Umutunzi mubi ntiyagiye mu muriro kubera yuko yaratunze, haba namba. Umutunzi, murumva ko n'izina ko bavuga ko ari umutunzi mubi, yagiye kubera ukwirengagiza umworo yama kwirembo ryiwe, ntamubone, ntamufashe.
tuzirikane yuko kurondera itunga atari bibi. Nabyo ndabipfurije, murirondere, mutere imbere, murirondere mu nzira nziza, mwiteze imbere, muteze imbere igihugu, muteze imbere ekleziya, muteze imbere isi yose, kuko Imana nici dushakira yuko isi tuyigira nziza gusumbya uko imeze ubu. Ubwo butumwa rero bw'umuntu wari wese ko atera imbere kandi agateza imbere n'isi. Twumvise yuko hagati ya Lazaro n'umutunzi hari manga nini ibuze imigenderanire hagati yabo. Iyo manga burya umutunzi niwe yayiciriye akiri ku isi mu kutitaho Lazaro. Muravye abantu b'abatunzi batunze byinshi n'ingene bubaka, murabona yuko irembo naho bafungurira usanga ari kure cyane. Sico kimwe n'abantu babaye uvuye mu ibarabara ukagira intambwe zibiri bushitse muri salon. Abandi bo barazi kubaka ku buryo uri ku irembo n'uri mu nzu kugira ngo mushikire bashireho n'agakengere kugira ngo asone bashobore kumva baheze baze bitabe. No kuvuga rero iyo mangiri hagati yawe na Lazaro mu buzima bw'inyuma y'urupfu niwe yayiciriye mu kwamarengana Lazaro mbere no kutaja kumuraba. Natwebwe turashobora iyo manga ico kirere kukigira ngaha ku isi mu kutita haboro, mu kubahunga, mbere rimwe na rimwe iyo tubonye bicaye kuyibarabara ku ruhande rwo hirya tugaca ku rundi. Bavukanye inkuru nziza iriki itwibutsa ibwirizwa rihambaye ry'urukundo. Urukundo ruhicubahiro uwundi n'amateka yiwe. Urukundo rutwigisha kwitanga. Rukaratubwira yuko uzoshaka kuziga mu buzima bwiwe uzobura nawe azobabukirije. Na Yakobo atubwira ati musaza we canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa kaburi carya, umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro rondera ico gususurutsa n'ico fungura, ntimumuhe ivyo mu burukeneye vyo mumarira iki. Uyu munsi nta numwe yovyiyobagiza kwisa abantu benshi nabishwe n'ikigoyi. Benshi n'abana badafungura bihagije gushika naho benshi muri bo bapfa bakiri bato cyane, bigatuma mbere abantu ku mubiri no mu bwenge badatera imbere. Muri ico gihe intara n'isi yose bakihebura. Turayibona mu gihe ca none ingene abari mu ntambara igaza inzara murabona hibagejeje. Ugutabarana bidutegereza kwiyegereza bantaho nikora. Ubwo rukundo rukristo rwitanga rutitangiriye itama kuri bose ataco ruravye canke rusavye kugira uwundi ahatorera koyoko, nta handi turuvoma atari mu mushamwiranda wa Yezu Kristo. Ko turi ingingo z'umubiri wa Kristo, nico gituma gihambaye co tuma twitwararika abagowe. Yohani aratubwira ati icatumye tumenya urukundo rw'Imana nuko Yezu yatanze ubuzima bwiwe ku bwacu. Natwebwe dutegereza gutanga ubuzima kubera bene wacu. Umuntu yoba atunze ibyo ngaha ku isi yabona mwene wabo ari mu bukene akugara umutima, urukundo rw'Imana gwo mubamwo gute? Bakunzi b'Imana, mu gusozera iyi nkuru nziza y'uyu munsi ije kudukaburira ubwenge, kudutegura kugira tuze twitange n'umutima w'urukundo muri yandwi y'urukundo tuzotangura ku munsi w'Imana ugira gatatu mu ikarema. Tuzoshika kuri iryo hangiro, tuzobishika ko nitwumviriza ijwi rya Yezu. Musa n'abahanuzi b'iki gihe baduhamagarira gufasha bene wacu bari mu bukene kugira ngo tubaremurire ububabare barimwo. Ibyo kandi biraba bose atanumwe avuyemo, maze Imana yacu isesi ikiri ku mutima, ikiri mu mafyigo nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabitubwiye, izoheza ibiduhembere ikurikije imigenzo yacu, ikurikije ibyavuye mu bikorwa byacu by'urukundo. Umuvyeyi Bikira Mariya nadusabire uyu mutima w'impuhwe no kubabarana. Amen.